munaona kifua mama yangu sipenzo ofise gute bereke sinibaza yuko ari uwundi ari imbere yanje. Ndabaramukije mwese muri ko muradukurikirana abakunzi ba Burundi Kingdom TV, bakunzi ba BKTV. Uyu munsi rero tubafitiye ibintu bidasanzwe nkuko mubizi, tuguma tubazana ibintu bishasha. Nyita formidable, étonnable, admirable, considérable, uko ushobora kunyita kose ntangorane. My name is. Uyu munsi twabazaniye umuntu novuga yuko ntashobora kuza kuvugira, ariko imbere yuko munamumenya reka ndababwire yuko mwamaze kugira subscribe, share, comment kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Reka rero twakira umutumire. Ndakura mukije bro. Nanje ndabaramukije. Meze bien. Yego ndashimye. Nkiyo umuntu muhuye akakubaza ati wewe urinde, wowe ucumyishura gute? Amazina y'amavuko ni Ndize Marcel Lafoy. Ama izina ry'akazi ni Faith Cloud 12. Izina ry'akazi. Turakeneye kumenya akazi kawe nakahe. Bon, jendo umunyamideli. Uri umunyamideli. Yego. Ariko muri yo mode y'ubunyamideli wewe usanzwe wifokaliza mu bikorwa byaha. Bon, jewe nkora byose. Ngora stage, amafoto, mu maclipe, ama publicité, impuzu. Byose urakora? Yego. Amafoto urafotora? Oya boss, ndifotoza. Urifotoza ukadandaza ifoto abantu bakazibona. Maclip video mu artiste arashobora kugutumira akakubwira ati ndifuza yuko mbere mu modo bikagenda neza. Mwamaze kumwumva ari wo turi kumwe ibikorwa asanzwe akora. Ako kazi mu ncamake kuko urumva nakazi muri rusange initala wagatanguye kuva ryari vyagenze gute? Bon, ku modo nabitanguye mfise imyaka 7. Yari muri association. Ni association yafasha abana b'imfuvyi. Rero muri association ariyo imisi bagira ugasanga bakagira ama recherche muri abo bana ko bobabo abana bafise amatala. Ugasanga rero bakagira ikintu nga evenement. Bakabereka ibyo mukora ama ibyo ukunda ukaca bikora. Ibyo ushoboye mu ncama kurumva karingabirano kuko urumva umaze kubitanga ufise imyaka 7 ikintu corosha. Hariho benshi usanga iyo ariko barakora ibintu ugasanga agitanguye yakuze canka akakibona ku bandi bantu kiciye kinjye reka nanje nagikora mugabo wowe ikintu watanguye muri au niveau enfance ukiri muto bisha byumvikana yuko ari ingabirano wakuranye. Ico gikorwa rero urumva yuko wagitanguye haraheze igihe ugitanguye kandi urafise ukuntu wagumye wibona, urafise ukuntu isura yawe wagumye yibona muri ivyo bikorwa uri kurakora. Ugerageje no kuri ico gihe kuvuga itangura kugira nubu ubona biriko bigenda gute? Hariho avancement canke nta kigenda? Boje ubwiwanje challenge irahari. Yego. Iryo tandukano ngiye dukeneye kumenya ya kijya gihe gitangura nubu. Bon, modeling ubu ndafise ama contact y'abantu batandukanye. Mumaze gukorana? Yego, tumaze gukorana. Bon, ariyo n'ahantu maze gushika kubera modeling. Yego. Nka hehe? Bon, sindavanga mu Burundi mugabo. En tout cas, amashow ari classe. Maze kudefira amashow ari classe. Umwaka weze je navuye umu best mali modo muri Flam Fashion Show. Kandi urumva ngira n'akanoti kaba karimo nyene bica bigenda neza. Agacupa kakabana kagenda neza yesa. Ako kazi umaze kugatangura. Kugeza kino gihe kuko si wewe gusubikora, hariho nabandi bantu bakora ako kazi. Wewe muri we hano muri Buja Forever muri 257 wishira mu kibanzi cya fasha akazi maze gukora. Antuka sinibaza yuko ari uwundi ari imbere yanje. Yego. Mucama ko abantu bavuga bati umu best donc umuntu ari imbere cyane muri ako kazi ni wewe. Kanasinda ni wewe nyene kuko utegeza kwiyemera utiyemeye hajya.
ntakigera nagomba kumenya umuririmbyi mumaze gukorana ushobora kuvuga ati jewe umuririmbyi vraiment ndabona yuko ari super plus que les autres umuririmbyi mumaze gukorana ari hejuru kurusha abandi ni nkuwaye kuko abaririmbyi bo sindiko ndabaca mu migwi nkuko tubizi hariho abaririmbyi bacaruka hariho abaririmbyi bagikora neza hariho n'abaririmbyi bakoze neza kera kandi n'ubu bikigena neza donc abari numvuga yuko basa nk'abari mu migwi itatu aba underground abakiri hagati n'abageze kure abo maze gukorana ubona yuko bari super ni nk'aba bon abo twakoranye bose je mbona bari sawa yego kuko twarakoranye neza yego bamemba neza nako bajija bari bon maze gukorana na Natasha maze gukorana na Clementine Kevi maze gukorana na Thompson maze gukorana na aho siwazuaje mu clip video clip video maze gukorana na wenye mivuto classic abo mu Kamenge okay muri abo baririmbyi bose ungiye ndumvamwe harimo abakobwa kandi harimo n'abahungu reka nje kuri kote y'abakobwa nk'ikoranye dufate nka Natasha umenga muri ndirimbo Cumba umenga barimo nari muri Cumba na Jigijigi umwe yari yakuye agapira n'amapatrine yari wewe ilikuwa moto nk'ikoranye rero nk'umukobwa kujya mugakorana n'umukobwa kujya ukamubera umumodo muri clip video ntaho bishikanye no kumva umenga urasuzuguritse ukuntu kurumva hari abantu bavuga bati jewe vraiment kwerekana yuko umengo ndi hasi y'umwigeme hari abantu usanga bibagora ntaho birashika kumva umengo uri kurishira hasi cyane bon oya kuko ngubu mfashe ijya clip ya Clementine Kevi ni jenaru mu King Video principal na wundi ni nari jenyene muri clip ama bon nari babiri na Clementine yego twari babiri gusa kandi yarwa aririmbira jewe nawe uravuga ati jewe vraiment hapa ni kumwanda ama video ya Natasha Cumba bon urabona ko ari jena nabo ni wachumba aje ni wachumvye ni wachumvye bugaye ndakunda bucibumba ariko nakubajije donc nturaje neza mu kibazo nturishura neza ikibazo iyo ukoranye nk'umwigeme ntaho birashika kumva umenga uri kuramera nk'usuzuguritse kuko hariho imico abarundi n'abarundi kazi bishizemo nk'ukumengo umwigeme si nk'umuntu nk'abandi ukamengo kugenda gupfukamira umwigeme kugenda gukorana n'umwigeme ni nk'agasuzuguro ntibirashi kuri kurakorana clip nk'umukobwa dufate nk'umugendirimbo Cumba byaragaragara yuko nk'abajya twabonye umengo basa nk'abantu mengo baracakaritse sinzi kuri kurana hahura neza ntaho birashi kumva umengo uri kurasuzugurika bon kuko bon je icambere je ndabikora kubera bon avant tout ndabikora kwanza igihugu canje kandi ndabikunda kandi bon urazi ko are yonga iragoye urumva je ndabifata simple kuko nta muntu novuga ati ngo uyu ngo ari classic gusumba uyu nitwokorana kubera ngo ari munsi oya mwamaze kumumva rero umuntu turi kumwe muri kino kiganiro muri Burundi Kingdom TV muri BK TV ndazi yuko amaze kugira subscribe kugira ibintu bibandanye bigenda neza aratubwiye yuko amaze gukorana n'aba artiste benshi aravuze Natasha aravuze Clementine Kevi hariho nabandi atashoboye kuvuga murumva yuko amaze gukora ibikorwa bidasanzwe hano muri industry muri Buja Flavor twebwe nta kandi kazi dukora atari kuzamura izo mpano nyene kuzamura kugira ngo tuzibereke kugira ngo namwe mushobore kubona aho Buja Flavor aho 257 irikiragana nako muri uwo mwuga usanzwe ukora muri ako kazi usanzwe ukora intambamye muhura nazo nizaha à vrai dire non ibibazo muhura navyo ibintu byose ni kuko umenga nta kazi nakamye kaburi intambamye yego bon byaranshikiye kera panu yego bon mu ma video mu video byose ni sawa mugabo ibijane n'amadefile nibyo byakunda kudushikira kera ugasanga mu gihano kudefila mukadefila mugasanga na mahera babahaye ya ibintu nk'ibyo bon
bashobora gusanga nga evenement bakababwira ati abamodo kuko ama agence aratandukanye. Yeah. Ariyo ama agence adafise uburyo, ugasanga rero ama agence ngaho bakubwira mu minsi ya défilé bakubwira ati nimurondera impuzu, bakababwira amateme muza gutambuka mwambaye bon nga style soirée cyangwa tradition cyangwa style américain. Yo ugasanga bakubwiye wizanire vyose wenyene na transport, ugasanga rero we Gigi nacuronga. Kandi wagize dépense urumva yuko bibabaje, ariko ubu twovuga yuko wewe ibintu byose ni bon, ni sawa. Ubu ni sawa kanoti baraguha bikagenda neza. Nta muntu yo mamagara ubu muri défilé ataguhaye ubugari, amanza kuko ubugari bikagenda neza. Kumbure ico nico ciza, ni naco ciza kuko urumva umuntu aca atungwa n'impano yiwe. Hari aho usanga hariho ivyo twigeze kumva mu misi yahera, aho wasanga hariho nk'aba Queen Video usanga bagenda gukora ama clip video, ariko ugasanga ntaco baranka, ugasanga n'umukobwa yavuye muhira yikoze yaje kugufasha mu ndirimbo yiwawe, mwaduganye muri intérieur mugakora video, no muririmbye ntavuze izina ariko vyarabaye, ugasanga uwo mukobwa atashe ko nyene uwo mukobwa agiye atacaronse, urumva ko bibabaje. Ariko wowe uravuze ati jiwe mu vraiment kino gihe bivanye naho ngeze nuko maze gukora sinshobora guhagurukira utampaye ubugari bitagenze neza. Yes, indoto ufise muri uwo mwuga ni zahe, wifuza kugira nifuza ibintu byinshi gusa ni kubera iyi industry ya modeling iracatugora gato. Mugabo nanje ndifuza umunsi umwe ngire nanje studio yiwanje, ngire aba models biwanje, agence yiwanje, nzore nkora amashow yiwanje. Ariko uravuze ati aha mu Burundi biracatugoye kubivanye naho turi naho tugeze. Ukunze kuraba n'abandi ba mode bo mu bindi bihugu nabo ngahi wacu, itandukaniro ni rya ingorane dufise ngani ingorane imwe. Bon nga industry ya modeling barashiramo negligence nyinshi. Bon ngo ashobora gusanga umumodo aratanguye carrière yiwe ya mannequin, ugasanga ngo muri 2 ans arabihevye. Yabitanguye afise 17 ans, avec 19 ans arahevye carrière. Bon ni twebwe nyine abamodo tora tuvyica, kuko nta muntu yoba intéressé ngo wenda ndagwamagaye mu mashow ukagumuza mu mashow usanga umwana wa 16 ans 15 ans umuzo biheba. Mugabo iyo mu mashow, iyo ugiye mu mashow ugasanga bon ariyo umubraza wa 30 ans 40 ans 25 28, urumva ni ibintu biri intéressant kuko birimwe abantu bakuze. Mugabo ngaho urashobora kubona umumodo arashobora kugurura ngo no munsi Instagram cyangwa Facebook yiwe page, après 3 ans ukacubona ngo yarahinduye so mu modo kandi ugacubona ngo yarandise ngo no mu blog personnel. Ivyo bintu urakunda kubibona ku artiste kenshi rero ni mu bamodo. Urumva nitubandane tubikora, none je navyo noheba kuko sinobiheba kuko je ndabikunda, nubwo buzima bwanje ndakunda kuba umumodo. Aho ni ngahi wacu kuvyo ukunda kuraba handi hanze mu makungu bona bigenda gute bo? Ahandi ni bon, ahandi ni bon kuko birimwe abantu bakuze biri intéressé. Urakoze cyane, urumva yuko impingi kirindende ariko no kugira ko haje no gushiramo ingufu nyinshi. Turazi yuko nawe mu myaka 10 heze aho twari siho tugeze ubu, bigaragara yuko Buja Flava ibandanya ya avance, ibandanya itera imbere. Yes, turiko turaja ku musozo. Ikintu kumbure ntoshobora kuba nakubajije akantu warufise ku mutima, wumva yuko warufise ku mutima nyene ushobora gushikiriza ni nkaka ni kuba modo gusa. Uyu mwuga ni Imana yawuduhaye, tuwukunde nk'abandi.
urakoze cyane mwamwumvise rero umuntu twari kumye hano muri Burundi Kingdom TV muri BKTV mwamwumvise yuko ari umumodo asanzwe akora ibikorwa cyane cyane akorana n'abaririmbyi no ma concert yavuze yuko akunda kugenda kugira defi mwavyumvise yuko akora ibikorwa bidasanzwe kandi mwumvise indoto ziwaho yifuza kugera ubu uri kuradukurikirana ndibaza yuko wamaze gutahura neza ndagushimiye cyane bro anje ndabashimiye asante sana thanks nitwakubwira ugaruke ndazi yuko bizogena neza sans problème 100% okay ahanje novuga ati ndabashimire cyane ciao murakoze cyane